kimwe ubwo Roman Abramovich umuherwe wamamaye cyane mu ikipe ya Chelsea yaganiraga n'itangazamakuru yagize ati money plays an important role in football but it is not dominating factor. Ashaka kuvuga ko amafaranga afitiye akamaro kanini mu mupira w'amaguru, gusa amafaranga atari cyo kintu cya mbere cyihutirwa mu mupira w'amaguru. Gusa nubwo Roman Abramovich yavuze ibi, mu mupira w'amaguru ugezweho kuri ubu turi kubona ko amafaranga afite akamaro kanini mu migendekere yawo. Hari menshi mu makipe yo ku mugabane wa Afurika ndetse no ku mugabane w'Uburayi mu gihe cya kera yarabayeho nabi kubera ubukene, gusa ubwo yagendaga agurwa n'abaherwe batandukanye bikaza kurangira abaye amakipe akomeye kandi atwara ibikombe byinshi ku ruhando mpuzamahanga. Uyu munsi munyemere ngaruke ku rugendo rw'ikipe ya Manchester City kuva mu myaka yo hambere kugera iguzwe n'abaherwe, ubu ikaba imaze kuba ikipe itinywa na buri wese ku mugabane w'Uburayi. Jye ndi Dorcas Umwizerwa, iyi ni Smart TV and Smart Radio. Ikipe ya Manchester City ni ikipe ibarizwa muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubwongereza Premier League. Chairman wayo yitwa Khaldoon El Mubarak, akaba ari umunya Saudi Arabia. Iyi kipe ikomeje kugenda yamamara cyane ku ruhando mpuzamahanga, ikinira kuri stade yitwa Etihad Stadium, ikaba ari stade iherereye mu mujyi wa Manchester ho mu gihugu cy'Ubwongereza. Iyi stade ifite ubushobozi bwo kwakira abantu bangana n'ibihumbi 55 yatangiye gukinirwaho mu mwaka w'ibihumbi 2002. Icyo gihe ikaba yarafunguwe n'abatlete ubwo bakiniragaho imikino ya Commonwealth ihuza ibihugu bihurizwa mu muryango uvuga ururimi rw'icyongereza. Manchester City bakunda kwita The Citizens cyangwa se The Sky Blue bitewe na jezi bakinana ku mikino bakiriye mu rwego rw'ubururu bw'ikirere. Yashinzwe mu mwaka w'1880, ikaba imaze imyaka 143 ishinzwe. Iyi kipe ishingwa muri uwo mwaka yatangiye yitwa St Mark's bitewe n'uko yari yarashinzwe n'urusengero rwitwa St Mark's Church of England, rwari ruherereye mu burengerazuba bw'agace kitwa Gorton gaherereye mu mujyi wa Manchester ho mu gihugu cy'Ubwongereza. Nyuma y'imyaka 3 mu mwaka w'1887 yaje guhindurirwa izina iza kuva ku kwitwa St Mark's Church of England yitwa Ardwick Association Football Club. Yaje kongera guhindurirwa izina mu mwaka w'1894, bikaba byari tariki 16 z'ukwezi kwa 4 muri uwo mwaka, ari nabwo yahise ihabwa izina iza kwitwa Manchester City, ari naryo zina igifite kugeza ubu. Kuri ubu hashize imyaka 129 iyi kipe ya Manchester City ihawe iyi zina. Muri uwo mwaka w'1894 nabwo bahise batangira gukinana imyenda yabo y'ubururu bw'ikirere bakiniraga ku mikino babaga bakiriye mu rugo Home Kits muri sezo yabo ya mbere. Mu mwaka w'1899 ikipe ya Manchester City yabonye intsinzi ikomeye ubwo yatwaraga igikombe cya shampiyona mu cyiciro cya kabiri Championship, itizamuka mu cyiciro cya mbere mu Bwongereza First Division. Imaze kugera mu cyiciro cya mbere mu mwaka w'1904 yegukanye FA Cup, bikaba byari 23 z'ukwezi kwa 4 nyuma yo gutsinda Bolton Wanderers igitego kimwe ku busa. Yaje kongera gutwara FA Cup no mu myaka yakurikiyeho ngo muri sezo yo mu 1933-1934 ndetse n'iyo mu 1955-1956. Mu mwaka w'1969 ikipe yatwaye FA Cup yo muri uwo mwaka, no mu mwaka wakurikiyeho igera kuri finali ya European Cup Winners' Cup, izo no gutwara iki gikombe itsinze Gornik Zabrze mu mwaka w'1970 ibitego 2-1. Iyi finali ikaba yarabereye muri Vienna. Mu mwaka w'1992 nibwo iyi kipe yaje muri Premier League, sezo yabo ya mbere isoreza ku mwanya wa 9, gusa izindi sezo zakurikiyeho kugeza mu 1996 ubwo yarwanaga no kutamanuka. Ku ya mbere z'ukwa 9 mu mwaka w'2008 nibwo umuherwe Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan wo mu mujyi wa Abu Dhabi ufite kampani yitwa Abu Dhabi United Group yaguze ikipe ya Manchester City. Mbere y'uwo mwaka ikipe ya Manchester City yahoraga irwana no kutamanuka, gusa ubwo yari imaze kugurwa n'uyu muherwe yaje kuva mu byiciro byo hasi iza kuba ikipe ikomeye mu gihugu cy'Ubwongereza. Mu mwaka w'2008 ikipe ya Manchester City yakoze record yo kugura umunyabrazil Robinho imukuye mu ikipe ya Real Madrid kuri $32 z'amapawundi. Ibi ikipe ya mbere iguze umukinnyi uhenze muri Premier League kuri ubu. Mu mwaka w'2009 nyuma yo gushora miliyoni 100 z'amapawundi ku isoko ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi bakazana abakinnyi batandukanye barimo Gareth Bale, Rocky Santa Cruz, Courtois, Emmanuel Adebayor, Carlos Tevez, Jele Scott,
hamwe n'umutoza Roberto Mancini, ikipe ya Manchester City yasoreje ku mwanya wa gatanu muri Premier League nuko yerekeza mu irushanwa rya UEFA Europa League. Muri sezon ya 2011-12 bageze kuri finali nyuma y'imyaka 30 nyuma yo gutsinda ikipe ya Manchester United muri kimwe cya kabiri. Iyi ikaba ari ikipe bahangana cyane bitewe n'umujyi baturukamo wa Manchester, ari nabyo bituma no kugeza ubu bahangana cyane. Uwo mukino wa nyuma bakaba baraje no gutwara igikombe cya FA Cup nyuma y'imyaka 30 badatwara igikombe. Usibye n'igikombe cya FA Cup, ikipe ya Manchester City yaratwaye igikombe cya shampiyona cy'uwo mwaka. Hagati y'umwaka wa 2011-12 ikipe ya Manchester City yabonye intsinzi zikomeye zirimo umukino batsinze n'ikipe ya Tottenham Hotspur ibitego 5-1 kuri stade ya Wembley, ndetse n'uwo batsinze n'ikipe ya Manchester United muri derby y'i Manchester ibitego 6-1. Mu mwaka wa 2013 umunyamakuru wa BBC David Bond yatangaje iby'umwuka mubi wari uri hagati y'abakinnyi ba Manchester City ndetse n'ubuyobozi. Gusa muri iyo sezo byaje gutangazwa ko Manuel Pellegrini ariwe mutoza w'ikipe ya Manchester wari uzanwe kugira ngo harebwe ko hagaruka umwuka mwiza muri iyi kipe. Gusa nubwo havugwa uwo mwuka mubi, ntibyabujije ikipe ya Manchester City gutwara shampiyona muri iyo sezo. Muri sezo ya 2014-15 bari kumwe n'umutoza Pellegrini babaye abakabiri muri shampiyona y'Ubwongereza. Mu gihe muri sezo ya 2015-16 ikipe ya Manchester City yongeye gutwara igikombe cya shampiyona ndetse inagira muri kimwe cya kabiri mu irushanwa rya Champions League, iza gusezerwa n'ikipe ya Real Madrid. Mu mwaka wa 2016 ikipe ya Manchester City yatandukanye na Pellegrini nuko yitizana umunya Espagne Pep Guardiola wari uvuye mu ikipe ya Bayern Munchen yo mu gihugu cy'Ubudage. Bazanye umunya Espagne bagendeye ku bigwi yari afite mu ikipe ya FC Barcelona, dore ko yari yatwayemo ibikombe bya Champions League, nuko bamuzana kugira ngo harebwe niba yafasha kwitwara neza muri Champions League. Mu mwaka wa mbere wa Pep Guardiola muri Man City yabonye umwanya wa gatatu, gusa mu myaka yakurikiyeho yagiye yitwara neza, dore ko yatwaye FA Cup muri sezo ya 2017-18 ndetse n'igikombe cya shampiyona muri uwo mwaka. Usibye muri iki gikombe, muri iyo sezo yanatwaye FA Cup ndetse na FA Community Shield. Muri 2021 nabwo yongeye gutwara Premier League, ikipe ya Manchester City ikomeza kugenda yigarurira cyane iyi shampiyona. Yongeye no kwisubiza Premier League muri season ya 2021-22 ndetse n'iya 2022-23. Kuri ubu ikipe ya Manchester City ifite ibikombe 9 bya Premier League, 6 bya FA Cup, 6 bya FA Community Shield ndetse na kimwe cya European Cup Winners' Cup. Muri sezo ya 2017-18 ikipe ya Manchester City yamaze imikino 30 idatsindwa hagati y'itariki enye Mata 2017 ndetse n'iya 2 Mutarama 2018. Kuva mu Ukuboza 2020 kugeza muri Werurwe 2021 ikipe ya Manchester City yatsinze imikino yose yakinnye. Aka kakaba ari agahigo kadafitwe n'indi kipe yariyo yose mu Bwongereza kuko yatsinze imikino 21 yikurikiranye. Mu irushanwa rya Champions League mu mwaka wa 2021 iyi kipe yageze ku mukino wa nyuma, gusa ntibyabahira kuko yatsinzwe n'ikipe ya Chelsea igitego 1-0. Muri sezo ya 2022-2023 muri Champions League ikipe ya Manchester City yageze ku mukino wa nyuma isezera ikipe ya Real Madrid ku giteranyo cy'ibitego 5-2 mukino yombi. Ni nyuma y'uko ikipe ya Real Madrid nayo yageze muri kimwe cya kabiri isezera Liverpool yo mu Bwongereza ku giteranyo cy'ibitego 5-2 nayo. Iyi kipe mu mateka yayo ibitego byinshi yatsinzwe ni ibitego 8 yatsinzwe ubwo yakinaga n'ikipe ya Middlesbrough, bikaba byari tariki 11 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2008. Mu gihe ikipe yo yatsinze ibitego byinshi ari ikipe ya Liverpool Stanley mu kwezi kwa 10 mu 1890 yatsinze ibitego 12-0. Yongeye no gutsinda ibitego byinshi mu mwaka wa 1895 ubwo yatsindaga ibitego 11-3 ikipe ya Lincoln. Kuri ubu ikipe ya Manchester City ifite agahigo ko kuba ariyo kipe ya mbere yaguze umukinnyi uhenze mu Bwongereza ubwo yaguraga Jack Grealish imukuye mu ikipe ya Aston Villa mu mwaka wa 2021, akaba yaramuguze amafaranga angana na miliyoni 100 z'amapawundi. Iyi kipe kandi yagiye igura n'abakinnyi benshi bahenze barimo Kevin De Bruyne yaguze miliyoni 68, Riyad Mahrez baguze miliyoni 61, Joao Cancelo baguze miliyoni 58, Ruben Dias baguze miliyoni 61 ndetse na Haaland waguzwe miliyoni 51 bamukuye mu ikipe ya Dortmund mu mwaka wa 2022. Muri sezo ya 2022-2023 yagize agahigo ko kugira umukinnyi wa mbere watsinze ibitego byinshi mu mwaka umwe muri Premier League, Erling Braut Haaland watsinze ibitego 36. Yageze kuri aka gahigo aciye ku barimo Luis Suarez wari ufite ibitego 31, Mohamed Salah afite 32, Andre Cole afite 34 ndetse na Alan Shearer nawe wari ufite ibitego 34.
Haaland kandi muri sezo ya 2022-2023 yanatowe nk'umukinnyi mwiza muri iyo sezo ukiri muto, Premier League Best Young Player of the Season ndetse aba na Best Player of the Season, mu gihe umutoza wa Manchester City Pep Guardiola nawe yatowe nk'umutoza mwiza muri sezo Premier League Best Manager of the Season 2023. Ikipe ya Manchester City yanatwaye FA Cup 2023 itsinze mukeba wa Manchester United ku mukino wa nyuma, ikomeza kugenda izamura umubare w'ibikombe yatwaye muri sezo ya 2022-2023. Ku mukino wa nyuma wa UEFA Champions League 2023 ikipe ya Manchester City yegukanye igikombe itsinze ikipe ya Inter de Milan igitego kimwe ku busa, kiba igikombe cya mbere cya Champions League ikipe ya Manchester City yari itwaye mu mateka yayo. Iyi kipe ya Manchester City iracyafite n'amahirwe yo gutwara ibindi bikombe birimo FA Community Shield, UEFA Super Cup ndetse n'igikombe cy'isi cy'amaklub. Ndagushimira udahema gukurikira ibiganiro bya Smart TV and Smart Radio. Ndi Dorcas Umwizerwa, ukomeze kugira ibihe byiza.